indero idakumira ni kimwe mu nkingi zishobora guteza imbere igihugu. Hari abafashe iya mbere mu kubitahura bigenera ibikorwa maze babiha umutima n'amaboko kugira iyo ndero idakumira ishobore gutsimbatara mu gihugu. Nimwe ntumbero imbonesha kure y'igihugu yagendeye ishure Fondation Uwiragiye, bamwe mu bo twaganiye mbere kutubwira uko ico kigo catanguye naho icumviro cavuye, babanza kutuyagira uko ibikorwa vya Fondation Uwiragiye bitunganijwe. Ibikorwa kuri no shure rya Pen Blind School bitunganijwe nk'uko bavuga ngo ayandi mashure asanzwe atunganijwe, no kuvuga ngo kuri no shure dutunganije ibisata bitandukanye, no kuvuga turafise igisata c'abana bimenyereza, turafise école fondamentale, turafise na poste fondamentale. Hanyuma iyo poste fondamentale rero ikabanije mu bice bibiri, poste fondamentale general na poste fondamentale technique. Aha kuri no shuri dufise abanyeshure bamwe bagendana ubumuga bwo kutabona n'abandi batabugendana, bose hamwe bakaba bangana 225, harimwo abakobwa 107 n'abahungu 118. Fondation Uwiragiye kugira ngo ibeho, bwa mbere ho ntiyatangwe yitwa Fondation Uwiragiye, yatangwe yitwa Fondation Pen. Mugabo amaze gutanguza bino fondation akabikora akabona uko biriko biragenda, akashigikirwa n'umushinga ntahe wiwe. Umushinga ntahe wiwe niwe asanzwe yitwa Uwiragiye. Babonye ibikorwa bitangujwe n'umukenyezi mu muryango bagatangara, buryo umukenyezi Sylvie Uwiragiye cyo gihe yitwa Niragira Sylvia yarakoze ibishoboka, aravyumvisha umuryango wiwe na cyane cyane umushinga ntahe wiwe yitwa François Uwiragiye. Agiye imbere baca baramushigikira, bamushigikiye haragiraho bashika ku rugero reraho Fondation Pen yaciye ihinduka izina yitwa Fondation Uwiragiye. Ukugira ngo agire kino ciyumvira, yarafasha abana bo mwibarabara bajya bagowe, akaja mu bitaro bitandukanye gushira ibifungurwa abagwayi. Aha nibaza abavyibuka twaragiye nko mu bitaro vy'Ingozi, mu Kayanza, hari igihe dushira ibifungurwa abantu bari bahagwariye kubuwo mutima wo mukenyezi. Guhera rero ico gihe vyagumye bimukorako buke hageze rero aho mwibarabara ahura n'umwana afise ubumuga bwo kutabona canke umuntu akuze, muri we yariyumvira ati none uwo muntu abayeho gute, kazoza kiwe nakahe. Gutyo mu ivyo bikorwa by'ubufasha na cyane cyane kuri bantaho nikora acakogwa ko cyane n'umuntu agendana ubumuga bwo kutabona, iciyumviro cyuko yoca agira fondation kugira ngo abo bana abafashe gica kiraza. Ni intambamira cyane cyane zo kubura ibikoresho mfasha nyigisho zitabura, abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona barasumbya umwimbu abanyeshuri bakomeye. Mu by'ukuri wava wibaza yuko hariho ingorane zo kwigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona bari kumwe n'abana batabugendana, ariko kuri twebwe tumaze kubona yuko ari ibintu bisanzwe, kubera yuko turafise abigisha basanzwe barize kwigisha mwene abo bana bafise bagendana ubumuga bwo kutabona. Nta ngorane rero ihari, mbere unashima mu mashuri amwe urasanga abana bagendana ubumuga bwo kutabona barusha n'amanota abana badafise ubwo bumuga. Intambamyi ntizobura, turamaze kubona novuga nka zitatu. No kuvuga intambamyi ya mbere no kubura ibikoresho fasha nyigisho bituma ivyigwa neza na neza bishobora gutangwa. No kuvuga aha turavuga amamashine yategerezwa gufasha abo bana kugira ngo bige neza ivyigwa, hari ivyo tubura. Twigereranije n'abandi bateye imbere cyane kwigisha mwene abo bana bagendana mwene ubwo bumuga, twarabonye yuko hariho amamashine fasha nyigisho tararonka bituma ivyo vyigwa bidatangwa neza. Ubiravye mu bisanzwe bajya abana bagendana ubumuga bwo kutabona n'abana nk'abandi, bategerezwa kwiga
nk'uko abandi bana biga. Ibyo bikoresho mfashanyigisho birazimvye cyane, uko twabibonye birazimvye cyane, ku buryo umuryango wariyemeje kwigisha mwene aba bana tuvuga ngo urageraho ukenera ubufasha. Ubwo bufasha rero tuvuga tuti bwova muri leta, kugira ngo leta isahirize mwene umuryango wiyemeje kwigisha mwene aba bana. Hariho itegeko shikiranganje rifasha iyo umwaka uheze kugira ngo abana bimuke bava mu ishuri baja mu rindi, kubera yuko abana tuvuga ngo bagendana ubumuga bwo kutabona bataba bize neza icigwa c'ibiharuro. Iyo tegeko risaba yuko abo bana bagendana ubumuga bwo kutabona bafatwa co kimwe n'abatabugendana. Turasaba rero ngo iryo tegeko mu gihe hataraboneka ibikoresho nyezina vyo gutanga mwene ivyo vyigwa, basi iryo tegeko shikiranganje batume barihindura, baryadapte ku buryo abana bagendana ubumuga bwo kutabona base naboroherezwa, ntibafatwe co kimwe, kubera yuko ivyo bikoresho vyotuma biga mwene ivyo vyigwa bitaraboneka. Umwigisha asanzwe agendana ubumuga bwo kutabona aratubwira ukungene yashitse ku ishure Fondation Uwiragiye, mbere akatubwira ko n'ivyigwa bimworohera kubitanga. Naje ngaha mu mwaka wa 2019 mvuye gukorera muri Arsabe muri Ecole Espoir de l'Avenir yari Matongo. Arsabe imaze kugiranira partenariat n'iyi fondation, nagize amahirwe yo kuba mu baje gukorera muri iki kigo nzananye n'abana bari bavuye muri Arsabe. Nta kintu kiryoshe nko kuba mu gikorwa ukorana n'abantu musangiye ubumuga canke musangiye ibibazo, ariko rero sindavyita ibibazo, reka mvuge ngo dusangiye ubumuga, kubera ko iyo ndi kumwe nabo nisanzura nk'uko numva ari jewe nyene nishize mu kibanza cabo. Ivyo bikamfasha kworoherwa, na cane cane ko mba ndiko nkorana na babandi nyene turi mu mugwi umwe. Umunyeshure Nishimwe Bertrand agendana ubumuga bwo kutabona, akaba asanzwe yiga mu mwaka w'9, atubwira ko ivyigwa bimworohera uretse icigwa c'ibiharuro kimugora. Ibyo navyo bikava mu kubura ibikoresho mfashanyigisho nk'uko umuyobozi yabimenyesheje. Nko mu vyigwa twiga ukuntu tutandika kumwe canke abigisha batwigisha kandi tukatwigana n'abana babona, interrogation bayizanye ntabwo kuvuga ngo wewe ngo barakunyuraniza canke bigenda gute, gusa ikuri ikunda kugorana cyane gusumba izindi ni mate. Ikintu twosaba bwa mbere ibikoresho kubyerekanye na mate biragoye cyane by'umwihariko. Ikindi naco nk'ahantu bamaze gutera imbere mu bintu byerekanye no kwigisha muri education inclusive, bashobora kudufashiriza n'abigisha bakabafasha ku buryo bashobora kuba developer mu byerekanye no kwigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona ndetse n'ababona. Dr Victor Barantota akaba ari n'umuhuzabikorwa muri Fondation Uwiragiye, aragaruka ku byaranguwe, imigambi mikuru iriko irarangurwa, intambamyi bahura mu kurera urwo rwaruka rugendana ubumuga bwo kutabona, akanatera n'akamo abandi bagwiza tunga kugira ico bafashije kugira igihugu gitera imbere, na cane cane mu by'imibano. Bijanye n'ivyo kwigisha mu ishuri rya Pen Blind School, nayo bundi bwo hajya abana tubigisha, ariko turabavura, turabavuza, turabagaburira, ariko kandi turabakurikirana no mu miryango yabo, kuko murabizi neza yuko burya abavyeyi bafise umwana agendana ubumuga rimwe na rimwe baragira ibibazo mu kibano, bakumva abana bo banyegeza, bakibaza yuko abana bagendana ubumuga ataco bazovamwo. Rero nivyo turabifasha mu kugira ngo abantu bashobore guhindura ivyumviro by'ingene babona abana canke abantu bagendana ubumuga. Hambavu y'ivyo turifuza kubandanya ishuri turyagura, turifuza gukora nivyo gukurikirana canke gufasha abo tuba turamuye. Murabizi yuko turabakira mu kigo tukabigisha nk'abana b'abanyeshuri, ariko haragera igihe bakarangiza amashuri. Harimwo bamwe bamaze kurangiza ko twarabigishije gushika muri kaminuza, harimwo bamwe rero bamaze guheza tugaca tubaha akazi,
kugira ngo bashobore kwibeshaho, bashinge n'imiryango, bashobore gutunga imiryango yabo, bashobore no guteza imbere igihugu cacu. Aha ndiko ndavuga nka bimwe bita centre professionnel, aho hoba harimwo imyuga itandukanye ndetse n'igihugu gatera imbere kuko bazoba batanga amatagisi. Mu bijanye no kubandanya tubafasha abana, turafise n'umugambi wo gushiraho kaminuza, kuko muri iki gihe bariga bagaheza poste fondamental, ugasanga amashuri amakaminuza hari ubu birayagora kubakira. Rero twifuza yuko dushiraho na kaminuza izoshobora kuba ifise ubushobozi bwo kubakira. Iyo murumva ko itokwakira abo gusa, yo kwakira n'abandi bavuye mu bindi bigo, kuko murabizi yuko hariho ibigo bitari bike vya hano mu Burundi vyakira abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Hanyuma ikindi dutumbereye nuko mubona nkaha duhagaze kuri uyu musozi, hari ibikorwa byinshi twifuza kuhakorera bifatanye n'ivyo nico gikorwa cyo gufasha abantu bagendana ubumuga. Twarateguye umugambi muremure cyane wo gushiraho ikibanza cyo kugiramwe imyimenyerezo nico kwinezereza, cyo twita mu Gifaransa parc touristique, aho tuzodufise ibikorwa byinshi cyane, ibibuga by'inkino z'abagendana ubumuga. Hanyuma tukaba twashizeho n'amazu yo kwakira abantu b'ingenzi, aho abantu bazoza kwinonora imitsi baduga ngaha kuri uyu musozi bavuye hariya hepfo. Tukiyumvira yuko ico kibuga canke iyo parc d'attraction touristique izobirimwo ibibuga vy'inkino z'abagendana ubumuga zo ku rwego mpuzamakungu, ku buryo muri Afrika ndetse no ku mpuzamakungu inkino z'abamugaye zishobora kubera ngaha. Kandi murumva yuko ari ikintu gihambaye cyane, ni ikintu ciza cyane kuko bizofasha mu gihugu cacu cy'u Burundi, na cyane cyane dufatiye ku mbono kazoza ya mwaka wa 2040 igihugu cifashe, mwaka wa 2060 igihugu giteye imbere, yuko hazoba kunguko kadasanzwe. Dr. Victor Barantota aravunira kagohe imiryango imwe igifata ko abana bagendana ubumuga atari abana nk'abandi. Nagomba ku vy'ukuri mbanze nshimire washinze cyangwa watanguje Musumba Holding n'amasosiyete yiwe yose, kuko yakoze igikorwa ciza, igikorwa cyo kwitaho abandi, igikorwa cyo kwitaho abantu bafise uburyo buke. Ni ikintu kidasanzwe. Burya nuko abantu benshi canke abaguze atunga benshi batavyitwararika. Burya mu mashirahamwe yose hari ico bita responsabilité sociale. Kamunotera yandi mashirahamwe, ndazi ko hariho ama holding atari make hano mu Burundi, ndazi ko hari amasosiyete akomakomeye hano mu Burundi yakora ibikorwa vyiza mu gihugu, afise n'uburyo butari buke. Dubatera kamo kuko nabo kwigira karorero kuri Uwiragiye Holding. Tubamenyeshe yuko umwana agendana ubumuga sigitabwa. Mbere washaka mu gihe cyahera imiryango y'abarundi ifise abana bagendana ubumuga bibaza ngo ni bihume, abandi bibaza ngo ni kivume canke ngo numuvumo, bimwe bita mu Gifaransa malédiction. Siko biri namba. Umuntu agendana ubumuga n'umuntu nk'abandi, afise ibyo ashoboye gukora kandi bishobora guteza imbere igihugu, bishobora guteza imbere umuryango wiwe. Mwababonye abigisha bagendana ubumuga bwo kutabona, je ndabazi abandi bamugaye bakora ibintu byinshi cyane. Ejo bundi kw'ishuri gisumbuye ry'Igitega dukunze kwita Senede, twagiye kuri diplome y'umwana wacu turerenga mu kigo, yarose diplome y'amashuri yisumbuye, bimwe bita certificat y'amashuri yisumbuye poste fondamental, aho yabaye wa mbere mu gisata c'indimi, kandi akaba yarose amanota amwemerera kuja kwiga muri kaminuza. Ubu namba atamaze kwiyandikisha, ubu aratangura muri kaminuza y'u Burundi. Murumva rero yuko aba bana canke abo bantu bagendana ubumuga barashoboye, barafise ibintu bashoboye. Imiryango y'abarundi ndetse n'abanyamahanga bo vyumva umwana agendana ubumuga bwo kutabona, agendana n'ubumuga bwo kutumva, agendana ubumuga kumbure bwo gucumbagira n'ibindi, si umwana kumbure, si umutwaro ku
ku muryango ahubwo n'umwana nk'abandi ashobora no gushika ku bintu by'ingirakamaro kujya abandi bana biga akaja mu ishuri akiga hanyuma akiga kaminuza agatera imbere agakora ibikorwa biteza imbere igihugu n'umuryango.